Barundi kazi aho muri mu mpande zine z'isi nongeye gusubakora mutsa amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Nk'uko bisanzwe ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, sanzwe narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru, hanyuma sanzwe ndi n'umuhanuzi. Hanyuma nk'uko bisanzwe uno munsi ni kw'igenekerezo rya 9 ry'ukwezi k'umunani umwaka wa 2025, ni kw'isaha za 9:05 zo mw'ijoro canke mvuge ntiz'ubuca. Murumva uno munsi n'ibintu bidasanzwe ndarinze gushirako n'amasaha hageze, hanyuma mfise ivy'Imana yantumye kugira ngo ndabashikirize neza na neza mu bikurikirane kuko imbere harakomeye. Bifise n'ibice bitatu. Bwa mbere ndaza kubanza gusenga, hanyuma ubugira kabiri ndarahira kubera n'abana b'abantu bariko baraca imanza, kugira ngo batature abantu bararinda kurahiza uwo muntu ariko aravuga nimba ari ivyo ariko aravuga ari ukuri. Nanje ndaza kurahira indahiro iri hagati y'Imana n'abantu, hanyuma mu nyuma ngomba ndabashikiriza ivy'Imana yantumye. Ni ukurangira k'ubwami bwa CNDD-FDD canke ingoma ya CNDD-FDD n'itangura ry'ubwami nama nahanuye canke n'abandi bahanuzi bahanuye kuva ku ntango kugeza kw'iherezo. Vyose ibintu vyose urumva kurangira kwa CNDD-FDD guhera ku ntango kugeza ku mwisho, n'itangura ry'ubwo bwami kuva ku ntango kugeza ku mwisho, vyose ndabibashikiriza. Nuko rero mubane nanje. Data uri mw'ijuru, uvyagiye ku ntebe y'icubahiro mw'ijuru, urera, uri nyenicubahiro, uri kibirengeye Data Mana rudasumbwa, Data wa twese. Eka mu kurema isi n'ijuru Data Mana n'ijuru n'isi, wakoresheje ijambo Data Mana n'ijuru n'isi, kandi Data Mana waravuze yuko isi n'ijuru bizorangira ariko ijambo ryawe ritazigera rirangira Data Mana n'ijuru n'isi. Mana nyine ubushobozi, Data Mana kibirengeye, muri kano kanya Data ndi umusavyi wawe Data Mana n'ijuru n'isi, ndagoroye ukuboko Data Mana kw'iburyo Data Mana nyine ijuru n'isi. Amajambo ngomba mvuge Data Mana nyine ubushobozi ntaze kuba ari amajambo twikuriye mu kanwa. Twugurura umunwa Data Mana, hama wivugire wewe nyene Data Mana n'ijuru n'isi. Kandi Data nyene icubahiro, kibirengeye Data Mana rudasumbwa, ijambo ryawe Data Mana n'ububasha, ijambo ryawe Data Mana n'ubushobozi. Nuko Data turagusavye Data nyene icubahiro, kibirengeye Data Mana rudasumbwa, wowe waremye ijuru n'isi, uravuga bikaba, urategeka bikaba Data Mana nyene ijuru n'isi. Ubane natwe Data Mana muri kano kanya Data Mana nyene ubushobozi. Ingabo z'abamarayika Data Mana zishunguruke zidukikuze Data Mana imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Twirukanye Data Mana imyuka yose ya Satani Data Mana nyene ubushobozi, kugira ngo Data Mana ubane natwe Data. Amajambo tugomba tuvuge Data Mana aba ari amajambo yawe Data Mana, amajambo y'ubuzima nk'uko wavuze Data Mana, waradusezeraniye Data Mana yuko isi n'ijuru Data Mana uzobigaranzura, ibintu vyose bikaba bishasha Data Mana n'ijuru n'isi. Urakoze Data Mana kibirengeye, urakoze nyene icubahiro. Bwami bwawe Data Mana nibwubahwe ibihe bidashira. Amen. Hanyuma muri kano kanya ngomba nkurikize indahiro. Mana nyene ubushobozi, ndagoroye kuno kuboko kw'iburyo Data Mana nyene ubushobozi. Ni wewe waduhaye ububasha Data Mana n'ijuru n'isi. Amajambo
ngomba mvuge data, nimba atari wewe wayantumye nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, uze uyanzize, abana b'abantu bashobora kuba batongera ko ububasha, wewe wumvise ko ububasha data mana y'ijuru n'isi, ari nka hamwe nobesha noba ngomba kuvuga amajambo wewe utantumye, nze mpfe nzira aya majambo jewe navuze. Nkaba naho ngomba mvuga amajambo wewe wantumye, nyene icubahiro wewe waremye ijuru n'isi, uze ubimpembere ibihetangabo indwi bigwijije ibihetangabo 70. Ndahiye imbere y'Imana n'abantu, icubahiro n'ikibi cawe ibihe vyose ubuziraherezo. Amen. Nuko ndarangije kurahira, muri kano kanya rero hagomba hakurikire ivyo Imana yantumye, ngomba hakurikire ubutumwa canke ubuhanuzi. Ngomba mpere ku buhanuzi nagiye mvuga. Mu minsi iheze naravuze ubuhanuzi ndavuga yuko CNDD-FDD amatora izoyakora kandi izoyatsinda kandi bazonezerwa bagatamba, mugabo gutwara kwabo baze baguharurire ku ntoki. Jere nagomba ndabamenyeshe yuko rero abana b'abantu baravuga amakuru, kandi abo bana b'abantu ubwenge bakoresha babuhawe n'Imana canke umuremyi uhoraho, umuremyi w'ijuru n'isi. Rero ikintu agomba kubamenyesha rero abarundi muriko muranyumviriza, uno musi ubuhanuzi bwose ngomba mvuge bwose kuva ku ntango kugeza ku mwisho bwose n'ubw'abarundi buraba igihugu c'i Burundi. Urumva rero abana b'abantu baravuga amakuru, n'ijuru rero ntiryobura amakuru ntivyokunda, kandi nabo bana b'abantu amakuru bavuga bayahabwa, ubwenge babuhabwa n'Imana. Natwe rero abantu twatoranijwe no kuba twatoranijwe n'Imana, turaronka amakuru y'ijuru. Jere nagomba ndabashikirize amakuru y'ijuru Imana yantumye, ameze uku. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye, yaravuze neza imbere y'abantu, arakeza umugambwe CNDD-FDD yuko batsinze 100%. Urumva aho ubwo n'uburenganzira bwiwe kubera wari umwanya wiwe. Nagomba ndababwire amakuru y'ijuru ivy'Imana yampishuriye, kandi ayo niyo makuru y'ukuri, apana ivy'abana b'abantu. Kuko imbere y'Imana twahawe kumenya guhishurirwa amabanga y'ibinyegeje. Nagomba amenyeshe leta ya CNDD-FDD yuko amatora bakoze batsinze ibice 10%, 90% ntibatoye CNDD-FDD. Ababitoye nabo urumva abo 10% n'abantu bakunda CNDD-FDD nyene batoye CNDD-FDD 100% babikunda 10%. Abandi bose 90% n'abatatoye CNDD-FDD kubera batabigomba. Bamwe batoye CNDD-FDD kugira ngo bakingire ubuzi bwabo, abandi batoye CNDD-FDD kugira ngo bakingire amatungo yabo,
abandi batoye CNDD-FDD kugira ngo ntibicwe, mugabo atari uko bakunda CNDD-FDD. Ayo niyo makuru y'ijuru bamenye ingene ibintu vyagenze. Abantu bakunda CNDD-FDD ni bice 10% nibo batoye CNDD-FDD. Ayo n'amakuru y'ijuru. Rero ngomba ndababwire rero ikindi gikurikira kandi ni ibintu bidasanzwe imbere, birakomeye cyane gose. Umukuru w'igihugu mu minsi naramubwiye ubuhanuzi, ni nabwo buhanuzi je naheruka kuvuga, nari maze igihe je nariko ndavuga ubuhanuzi, hari mu kwezi kw'indwi. Ico gihe ni audio navuze ivuga iminota 4. Navuze yuko Imana yantumye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, yuko Imana imuhaye ukwezi kumwe kugira ngo abe yashoboye kwishura amase y'abanyagihugu barishe, mu nyuma ntibahabwe amase yabo. Mu nyuma ndavuga nti kandi ikindi Imana yantumye mu kwezi kumwe ikibazo c'ibitoro kizobe carangiye. Mu kwezi kumwe, hari mu kwezi kw'indwi, urumva vyasaba yuko muri kuno kwezi k'umunani ivyo bintu vyose biba vyagiye mu buryo. Sinzi ko ubuhanuzi yabwumvise nuko atabwumvise. Nyakubahwa umukuru w'igihugu Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kuvugira imbere y'abarundi yuko mu Burundi igitoro kidakenewe. Yabivugiye ku mugaragaro ku maradiyo, yavuze yuko mu Burundi igitoro kidakenewe. Ubu rero nivyo binzanye kubera Imana afise ivyo yantumye. Nagomba menyeshe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na leta yiwe canke umugambwe wiwe wa CNDD-FDD, ntuzeye igitoro kirabakuye ku butegetsi. Birarangiye. Igitoro kirabakuye ku butegetsi, hanyuma inama nshingamateka yavuye mu busuma, iyo ntizokora. Ubwo buhanuzi nari narabuvuze. Leta baraye bashinze, iyo ntizokora. Mube muravyumva. Ibikurikira biriko birabwirwa abanyagihugu, ata umwenegihugu wese atanumwe avuyemwo, abahungu, abakobwa, abagabo, abagore, abatama n'abatamakazi, atanumwe avuyemwo. Barundi, barundikazi, jewe Bigirimana Nikora, Imana yantumye irambwira yuko amasezerano yasezeraniwe igihugu cy'u Burundi, yavuzwe imyaka n'imyaka, ibihumbi n'ibihumbi, igihe cayo kirageze. Harageze yuko abarundi bava mu buja, harageze abarundi yuko bava mu gasuzuguro, harageze yuko abarundi baja mu mahoro Imana yabasezeraniye imyaka n'imyaka ihaciye. Ubuhanuzi buriko buravugwa buvugirwa imihingo yose. Ikiringo kirageze cyuko abarundi batabagwa. Aho rero Imana yantumye ndababwire kugira ngo mutabagwe, nuko namwe muba mwerekanye yuko mubabaye. Igihe muzoba mutarababara, ntimuzoba murababara nyene, muzoba murarindira kubera ntimuzoba murababara. Mugabo igihe cyo gutabagwa ndabasubiriyemwo kirageze. Kare ndababwira ivy'Imana yantumye, nimuhaguruke mushire ubwoba, mwesi atanumwe avuyemwo. Urumva, mwesi atanumwe avuyemwo. Ibikurikira ngibi: ntuzeye Farawo
mu gihe c'Abanyisirayeli Mose yamutumye, uko Farawo Mose yabandanya avuga ivy'Imana yamutumye, niko Farawo akagangatiza, niko abantuze Abanyegiputa babandanya bagira ivyago, ibikere bikabatera, inda zikabarya, ibintu vyose ibintu vy'ivyago nyene bikaguma bibashikira. None namwe ndavuga ubuhanuzi, hanyuma canke n'abandi bakabuvuga mukabwumva, mugabo mukica ntuzeye Evariste Ndayishimiye n'abo bari kumwe bakica amatwi, mugabo ivyago bibandanya bishikira mwebwe abanyagihugu canke abenegihugu, nimwe bibandanya mubishikira. Ubu rero harageze yuko mutabagwa. Ngomba ndababwire urutonde rw'ibintu ingene bikurikirana. Igihugu cishwe n'abantu batatu Imana yantumyeko. Abo bantu batatu nibo babanza gufatwa kugira ngo baze kubazwa imbega ubutunzi bw'igihugu babusize hehe. Umuntu wa mbere ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyo nibamufate hanyuma bamushire mu gasho avuga ubutunzi iyo bwagiye. Uwugira kabiri ni Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe. Uyo nibamufate bamushire mu gasho avuga ubutunzi bw'igihugu iyo babunyegeje. Uwugira gatatu ni umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe. Uwo muntu nibo bazi ubutunzi bwanyegejwe. Abo bantu batatu bafatwe bafungwe, hanyuma mu nyuma ubutunzi bw'igihugu bavugiye ubutunzi bwanyikiye. Igihugu ntigishobora gupfa cose kubera abantu batatu, ntibikunda. Abo bantu Imana yabantumyeko. Hanyuma muvyumve neza, jewe nararahiye muri 2024 kw'itariki imwe. Abantu benshi muri Dodoma muravuga muti mbega wa muntu yarahira, mbega none ari hehe katigera abonekana? Nagomba ndabamenyeshe yuko Dawidi yararahiye, hanyuma Sawuli aratwara imyaka 38. Imana yaramuciye ku ngoma kandi itamwishimiye, kubera Dawidi ntiyari bwakure. Nanje nararahiye, umwaka wose urarangiye, hariho amabanga Imana itari bwaheze kunshikiriza. Muvyumve neza. Hanyuma urutonde rw'ingene bizagukurikirana. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaravuze yuko igitoro kidakenewe mu Burundi. Urumva kidakenewe, kica kireka gukenerwa ku barundi bose. Nta murundi aca kironka uwundi nawe akakibura, ntibikunda. Hanyuma urumva umuntu aca atangura kutaba akeneye ico gitoro, umuntu wa mbere biza guherako ni umukuru w'igihugu c'u Burundi. Abarundi muhaguruke, ntimugire ubwoba, ntaco baza kubagira. Nta muntu n'umwe aharanira ubwigenge bwiwe, canke nta muntu n'umwe aharanira kubaho neza n'umwe, nubwo yoba arinde ashobora kumugwanya akamutsinda, ntibikunda. Abasendevunire bavuga ngo bararugwanye, bagwanye intambara nyinshi, iyi ntambara ntayo baza gutsinda. Ntuzeye Reveriyano Ndikuriyo n'umuntu akunda kuraguza, ngira ngo nta gihugu na kimwe ataraja kuraguza. Ndazi yuko nimba bamubwiye yuko iyi ntambara agiye kuzoyitsinda, uwamuraguriye yaramubesha. Iyi ntambara ntayaza gutsinda, ntibikunda nubwo boraramwo. Ehe rero ingene bikurikirana. N'umuntu uwo ari we wese, sindinze kudoma ku rutoki ngo n'uyu.
uravyumva sindinze kudoma ku rutoki ngo nuyu ingene urutonde rukurikirana bimeze uku muhere kuri perezida muzibira amabarabara ntimumwemerere yuko asubira kugenda n'imodoka kubera igitoro kidakenewe hanyuma agende n'amaguru nawe buri muntu uwo ari we wese nimba ari abapolisi igitoro ntigikenewe nabo nyene ntibagende n'imodoka ntibagende n'amaguru abasirikare nabo nyene kubera umukuru kubera ijambo rivuye ibukuru rikwira hose perezida yavuze ko igitoro kidakenewe muzibire abasirikare ntibagende n'imodoka hanyuma bose bagende n'amaguru yaba umushikiranganji uwo ari we wese yaba uw'iperereza ntihagire umuntu n'umwe asubira kugenda n'imodoka bose muzibire amabarabara bose bagende n'amaguru hanyuma igikurikira ngomba ndababwire urutonde rw'ibintu ingene vyifashe biraza kurangira perezida avuye ku butegetsi kandi perezida Evariste Ndayishimiye na Ntuzeye na Reveriyano Ndikuriyo na Daniel Geraze Ndabirabe abo barafatwa baje mu gasho bantu mwe munyumvirize neza simvuze ngo mubice oya baje mu gasho baze kwishura iyo basize ubutunzi bw'igihugu ibikurikira ngibi bimeze uku bo ngomba mvuga ubuhanuzi kuri Ntuzeye Evariste Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye jewe ndi kure sindi impande yiwe ngomba mvuga ivy'Imana yamumbariyeko Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze canke mu gihe giheze yaragwaye harahera indwi zibiri kandi ingwara yagwaye yari kumuhitana mugabo Imana yaramurindirije kugira ngo azabanze kuza kubazwa ivyo yononye yari kuba yapfuye abimenya vyumve Reveriyano Ndikuriyo igihe agwaye akagera kure cyane gose yari kuba yapfuye mu nyuma Imana iramugarura azabanza abazwe agaruke abazwe ivyo yononye abantu yishe akabica ku mugaragaro akabica urw'agashinyaguro mu nyuma azabibazwe umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe yaramaze mu minsi iheze yaramaze indwi agwaye kandi ingwara yaragwaye yari yuko muhitana yari guhwera Imana yaramugaruye kugira ngo azabazwe ingene yahagarariye amategeko atuma igihugu cinjira mu manga abo bantu rero bose babanze bafatwe bose bafungwe hanyuma bishure ivyo bononye ndabandanya mu nyuma harimwo Ntuzeye ngomba ndababwira amanota ingene apanze mu gisirikare harimwo abasirikare 5% bemera CNDD-FDD mu gipolisi harimwo abapolisi 6% bemera CNDD-FDD mu mbonerakure hariho imbonerakure 15% zemera CNDD-FDD muraza murumviriza abo bandi bantu bose ntavuze ivyo bindi bice ntavuze vyose nibitemera CNDD-FDD mu bakenyerera rugamba nta mugore n'umwe arimwo
yokwemera guhwera apfira CNDD-FDD nta n'umwe, nta n'uw'umuti, nta n'uw'umuti. Aho ndiko ndababwira amanota y'ingene CNDD-FDD ipanze. Ibikurikira rero, abarundi mwese mutegezwa guhaguruka mu nyuma mukiyamiriza iyo ntwaro yakaryanisha miryango. Abarundi bose atanumwe avuyemwo, mu moko yose mudacanyemwo, kubera nimutacanamwo mwese muraza gushika ku ntsinzi atacononekaye. Mugabo mugacanamwo mukaja mu vy'amoko, murahona kugeza hamwe ngira ngo mu Burundi bazosubira gutera abandi bantu bashasha. Ibi bintu ndiko ndavuga mumenyereye tuvuga mukibaza ngo ni ibintu bihava bihera. Mu minsi narababwiye nti igihe ni ciza. Uko mubandanya mumara iminsi, ukuva mvuze buno buhanuzi, uko muzobandanya mumara iminsi ibi bintu bitaraja mu ngiro, niko ibibazo bidasanzwe bizobandanya bibabana, ibibazo bimwe bitagira uko bingana, kugeza hamwe mwisanga abantu muri mu rupfu canke amazi abagera mw'izosi, abarundi mwese mushobora gupfira rimwe. Aha ndababwira aya majambo yanditse muri ntuzeye Yeremiya 15 ikigabane cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 3. Ati abo abagerewe kwicwa n'inkota baze bicwe n'inkota, abagerewe kwicwa n'inzara baze bicwe n'inzara, abagerewe kutabagurwa n'ibikoko vyo mw'ishamba baze batabagurwe n'ibikoko vyo mw'ishamba, abagerewe kutabagurwa n'ibisiga baze batabagurwe n'ibisiga. Ayo n'amajambo yanditse ari muri Bibiliya, Imana yantumye ndababwire, sije nayanditse, yanditse uko nyene ndasubiyemwo Yeremiya ikigabane cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 3. N'amajambo Imana yampaye. Ndabandanya. Intuzeye abantu mukagenda kwiyamiriza ubwo butegetsi, si ukuvuga ngo jewe ndashobora kubivuga ubunyene ntimuvyumve, mugabo umunsi bizobafata ni umunsi umwe. Ico nagomba kubamenyesha coco, mubimenye neza, mubimenye neza. Uyu mwaka nkuko nabibabwiye nti CNDD-FDD iharurire gutwara ku ntoki, uyu mwaka wa 2025 uraza kurangira CNDD-FDD itakivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Navuze nti Reveriyano akunda kuraguza, ngira ngo nta gihugu na kimwe atarashikamo ico kuraguza. Ndabatumye bagende birukange bagombe bararondere, ngira ngo umupfumu wari we wese, uwo bafise ububashi wari we wese, kiniki mu nyuma akagenda batabaye intambara bakayitsinda. Jiwe nanje yemwe nzoca nza nsabe ikigongwe ku mugaragaro, ivyo nzoba naravuze vyose nzoba narabeshe, sinzoba ndi umuhanuzi. Mugaruke mu igihe narahira, narababwiye yuko jewe Imana yampaye ububasha mw'ijuru no kw'isi n'ikuzimu. Muravyumviriza neza, ntihagira abantu mwava mwumva ibitari ivyo. Mvuze nti nahawe ububasha kw'isi, bambe mw'ijuru no kw'isi n'ikuzimu. Urumva nuko mba mfise ububasha bwo kuronka amakuru yo mw'ijuru Imana impaye, hanyuma mw'isi naho nuko ab'isi atabubasha bashobora kungirako, co ni kimwe. Hanyuma nuko n'ikuzimu
badashobora kungira kububasha. Mvuze ikuzimu, abantu bakorera ikuzimu bakoresha abapfumu n'abarozi, muvyumve neza, bakoresha abapfumu n'abarozi. Nuko abo bapfumu n'abarozi n'abantu bo mw'isi atabubasha bashobora kungirako, mugabo jewe ndagaruka nkabagira kububasha bose. Mugaruke mw'isengesho nasenze ubwa mbere. Imana mu kurema yakoresheje ijambo, kandi uru rurimi dukoresha rurarema, ruravuma, rurahezagira, kandi rufise ububasha. Aha amajambo mariko ndavuga ni amajambo y'ububasha y'inkomezi ku rugero rumwe utagira uko rungana. Nta muntu n'umwe afise ububasha bwo guhindura aya majambo mba ndiko ndavuga, nubwo mworaramwo. Mwibuke amajambo navuze igihe narahira. Navuze yuko nta muntu n'umwe azonsinda. Mwibuke amajambo navuze. Naravuze nta tegeko na rimwe uwitwa Evariste Ndayishimiye azosubira gutegeka rikumvigwa canke rikemegwa. Nagomba ndabumvishe barundi mubimenye, kuva ndahiye mukurikirane, mugende murabe, nta tegeko na rimwe arashinga perezida rikaja mu ngiro. Ntikwereka yuko si perezida, nababwiye si perezida, ububasha bwiwe bwo kuba perezida bwararangiye. Ibikurikira rero, ntuzeye Farawo yakomantaje umutima, mu nyuma akurikira abanyisirayeli. Muranyumviriza neza, ingabo ziwe zose n'ibifaro vyiwe n'imikogote yiwe yose vyahoneye mu kiyaga. Aha rero ngomvye kubwira ba bantu 10% na 15, bambe 5% na 15% bashigikiye CNDD-FDD. Aho ngomba mpanurira abasirikare nabo. Abasirikare mwese munzi yuko mugiye kuzogwanira uwitwa Evariste Ndayishimiye na Reveriyano n'inama nshingamateka yabo. Mwese muragiye gupfa urupfu ntoshobora kubaronka ngenda babwira. Nibi mejeye kubabwira muri Yeremiya, abazoribwa n'ibikona, abazogira ikiniki, abazoribwa n'ibikoko, ayo majambo araba mwebwe. Abantu mugiye kugwanirira Evariste Ndayishimiye ntimuzotsinda, kandi bibaye ngombwa nimba hari abazokwicwa n'inkota bazokwicwa n'inkota, nimba hari hazoribwa n'ibisiga bazoribwa n'ibisiga, nimba hari hazopfa bangara bazopfa bangara. Aho ndagaruka ku majambo Rwagasore yavuze mu gihugu cy'i Burundi, araciye imyaka 60 irenga. Yavuze yuko mu gihugu cy'i Burundi ati bubaye Uburundi bushasha. Ati nta muhimbiri, nta musuma, nta mwambuzi, nta bantu bakora ibitari ivyo bakwiriye kuba muri kino gihugu. Ni bimwe nababwira yuko amajambo afise ububasha. Ijambo yararivuze mugabo yarapfuye, kugeza n'uno munsi iryo jambo riracafise ububasha. Nubu ndabasubiriyemwo, mu Burundi nta basuma bagiye kuhaba, nta bambuzi bagiye kuhaba, nta bicanyi bagiye kuhaba, eka nta barozi bagiye kuhaba. Mubimenye neza. Narababwiye, yaravuze ati bubaye Uburundi bushasha. Yarabivuze baramwica, hagiye kubaho Uburundi bushasha. Imana yarasezeraniye, Imana izogaranzura amajuru, ivyari hasi bije hejuru, ivyari hejuru bije hasi. Kandi ababwira urukurikirane rw'ingene ibintu bibandanya. Abasirikare, ndagarutse kuri mwebwe, abasirikare n'abapolisi. Abasirikare n'abapolisi, abasirikare iyi ntambara ntayo muza kugwana ndabibona. N'abapolisi nyene iyi ntambara ntayo muja kugwana ndabibona. Kandi mpanurira abasirikare bari muri ntuze, bari muri Kongo, nibaveyo.
nibaveyo nimba bagomba amahoro, nibaveyo n'ahandi barapfirayo bose barahona, nibaveyo ku neza canke ku nabi, nibaveyo. Nagomba mbwira abarundi muriko muranyumva, ibintu bariko barakora narababwiye ko irya ntambara iri harya muri Kongo ntizohera. Ngomba ndabahishurire kubera ibintu biriko birashika ku musozo. Harya hantu bagwanira ni Burundi. None nta kuntu bogwana ngo bahomeke kuri Kongo kandi hategezwa kugaruka ku Burundi, nubwo bararamwo harya hantu, nubwo boraba baragwana irya ntambara hataragaruka ku Burundi, irya ntambara ntizopfiheze nubwo boraramwo. Abo basirikare bariko barapfira ubusa nibaveyo. Nta kuntu iyaba bavuga bati bariko baragwana kugira ngo ahagiye muri Kongo hagaruka i Burundi, Imana yari kubumva, yari kubatahura. Abasirikare bari muri Kongo nibaveyo, banse barapfirayo barahonerayo bose. Kandi narababwiye ni abasirikare bazoja muri Kongo bose bazopfirayo bazohonerayo. Ngira ngo sivye imbeshere, abasirikare bamaze kugwa muri Kongo ntibagira uko bangana. Nubwo leta itabivuga, abasirikare abana b'u Burundi bari hafi guhonera muri Kongo, ntibagira uko bangana. None abasirikare nimba ubwenge bwanyu butamaze kugenda, mwosigura insiguri yahe muriko murapfira iki muri Kongo? Mu mateka ahantu muriko muragwanira ni ku ntara y'u Burundi. None ko mutariko muragwana kugira ngo hagaruke ku Burundi, muriko muragwanira iki? Murabona yuko intambara yarabaye akayobera abahinga. None muriko murapfira iki? Ndasubiyemwo muriko murapfira iki? Ndabahanuriye nimuveyo. Hanyuma ndabandanya ku basirikare kandi. Abasirikare nimwe mugiye gufata igihugu. Nimwe mugiye gufata igihugu kandi mubikore mu maguru masha. Igihugu kitaragwa mu kaga, nta kindi mujejwe kiretse gutabara igihugu. Evariste Ndayishimiye ntimushobora mwege ntimwaremwe kugira ngo mugwanirire Evariste Ndayishimiye, mwaremwe kugira ngo mugwanirire igihugu n'abene gihugu. Nico mubereyeho. Mwege mubayeho kugira ngo murinde igihugu n'abene gihugu, ntimuriho kugira ngo murinde abasuma n'abambuzi. Ibi bintu nimutavyumva namwe birabakorako. Nagomba ndababwire umwanya wari wose ibi bintu ariko ndababwira, kuko nababwiye nta uyu mwaka ntuza kurangira CNDD-FDD leta ya CNDD-FDD cyangwa ubwami bwa CNDD-FDD urumva izimanga umwaka uza kurangira izimanganye itakizopfa isuye kuvugwa. Leta ya CNDD-FDD ivyayo vyose uwo mwaka uraza kurangira bizimanganye. Urumva boteka amabuye, bogira iki, borinda bakagomba bagakoresha drone ngira ngo 5,000 zikarinda umukuru w'igihugu, biraza kurangira CNDD-FDD n'ivyayo vyose birangiye. Hasigaye amezi 4 yonyene gusa kugeza uwo mwaka wa 2025. Urumva turagashika mu kwezi kwa12, ibintu byose vyarangiye atavyo gusubira kuvuga ngo CNDD-FDD iracavugwa. Bimwe nababwira abamwe bazoturira impuzu za CNDD-FDD, abandi bazozihamba mu kuzima, abandi bazogira iki niki. Hagiye kuba ibintu vy'ibitangaza. Ndasubiramwo, abasirikare ni mutabara igihugu vyihutirwa. Mukaramuka ntimugitabaye naho murangarana n'umukuru w'igihugu. Ndabahanuriye, mukabona ntimugitabaye hakiri kare murangarana n'umukuru w'igihugu. Uko vyabaye ku basirikare b'i Rwanda namwe birababa kuko nyene, mubimenye uko nyene. Gomba muze kurinda ukungana gute, ntimuza kugwana n'Imana ntibikunda nubwo muraramwo. Nagomba ndababwire ububasha Elia yari afise, yari umuntu nka Nikora. Iyo Mana ni yayindi nyene ntirapfa. Ububasha yakoresha buracyari bwa bundi nyene. Mwibuke yuko abateye Elia yari umuntu umwe, umukuru w'ingabo n'ingabo 50. Yasavye ati Mana aba bantu ntagende umwe asubira inyuma, bose ati umuriro ubaturire. Nta numwe yarokotse, bose umuriro wavuye mu ijuru abaturira, bose baraje bararangira.
mwumvirize rero kurwana n'umuhanuzi rero ni nk'uko uri kuragwana n'Imana kuko twebwe tuvuga ivy'Imana yatubwiye. Mu nyuma umwami yohereza abandi 50, umuriro wongera urasubira barigata. Aho rero je abasirikare ngomba ndiko ndabahanurira ntimuze kugwa mu mporero amafaranga y'igihugu iyo Evariste Ndayishimiye na Reveriyano n'umukuru w'inama nshingamateka bayajanye ntimwarimwo, mwege ntimuzi niyo yagiye, namwe mugowe mu bandi. Kandi ibintu ndiko ndababwira ibintu vy'ineza y'igihugu kugira ngo igihugu gitabagwe, kugira ngo abantu mwese musubire mu mahoro, kubera ayo masezerano mwarayasezeraniwe, nta muntu umwe atayazi. Je nta kintu kibi ndiko ndavuga ivyiza ku Barundi. Muvyumve neza, ndiko ndavuga ivyiza ku Barundi. Ndabandanya. Imana yantumye ibintu abasirikare muza gufata, hanyuma ntimugende ubwa mbere, habanza kugenda abanyagihugu, kuko ndabakura no mu mitego, ntimuzogwe mu mitego y'amakungu. Haza kubanza kugenda abanyagihugu kubera umukuru w'igihugu yavuze ko bamutoye 100%, mu nyuma bonyene kubera abanyagihugu nibo bimika kandi nibo bimura. Urumva nshatse mvuze ngo nibo bimika canke nibo bimura, mbashatse kuvuga yuko nibo bemeza canke bagahakana. Abarundi namwe muvyumve, n'abanyakenya barava amaraso nka bamwebwe. Abanyakenya canke si muntu zese muri Kenya gusa, ahantu hose umwene gihugu niwe afise ububasha, niwe yimika, niwe yimura. Iyo rero uwo yatoye adashoboye kumukorera ivyo yamubwiye, bambe ivyo basezeranye, uwo muntu ntabakwiye kubandanya ariko aratwara. Biratangaje ingene Evariste yovuga yuko Abarundi bamutoye 100%, mu nyuma abantu bagutoye 100% ukaca ubicisha inzara mu kubima igitoro. Ukaca ugomba yuko abantu bagutoye 100% bagenda n'amaguru ntibigere baronka n'imodoka. Wewe ukagenda n'imodoka nabo bakagenda n'amaguru. Wewe ukaronka ivyo urya n'ivyo usesa nabo bakicwa n'inzara. Abo bantu bagutoye 100% ukaca ugenda ukararabanga, ukagenda ukavuga yuko uri umugabo mu bandi kabisa watowe 100%. Nagomba ndababwire yuko jewe nimba nararahiye nkavuga yuko natumwe n'Imana, mu nyuma nkaba mbona yuko ntoshobora kuvugira abanyagihugu, nkaba mbona yuko ntoshobora gupfira abanyagihugu, nzoba narabesha abantu, nzoba Imana itantumye. Imana izi inkure, izi nyice imveho, sizoba nkwiye kuba kuri ino si. Mugabo ikaba yarantumye naho, akaba ariyo yantumye izi mpuburinzi bukomeye, izi mpe n'ububasha kugira ngo ivyo Imana yasezeraniye Abarundi kugira ngo babishikeko. Hanyuma jewe navuze nimba basenga mugani w'umuhisi inkuru nziza, nimba basenga bahenye, nimba basenga bunamye, nimba bakoresha abapfumu, nimba bakoresha abarozi, ivyo baza gukoresha vyose vyotuma baguma ku butegetsi babikore. Nimba bakoresha kugwana vyose babikore, mugabo baraza kurangira bahonye. Ngomba mpanurira imbonera kure nazo, imbonera kure yikunda. Reveriyano yaravuze yuko ngo bateguye ngo imbonera bambe ngo 3,000 ngo bizoza kugwana ngo intambara zigeza. Namubwiye baramubeshe kabisa. Imbonera kure yikunda ikabona ivyo bintu biratanguye, uwuzi ubwenge aze yikwepere. Imbonera kure mu nyumve neza, ariko ndabahanurira amafaranga ntuze Evariste yanyuruje y'igihugu na Reveriyano Ndikuriyo ntimwayasangiye, ntimuzi niyo yayasize. Nimuhendwe rero ngo mwege ngo muhave mugwa mu mporero, kubera nukuri nimwisuka mu iyo ntambara muzopfa hamwe. Ngira ngo hamwe n'icitwa imbonera kure, abahora bitwa n'imbonera kure, ngira ngo atani cibutso kizokwigera gisura kubaho. Aho n'ubuhanuzi ndababwiye, kuko ndababwira ibintu ndiko ndabona biri imbere yanje. Ibintu birakomeye, kuko iyo ntambara ntayo mugiye gutsinda. Abantu bazorungurirwa kujya kwikwa amavubi, ntimuzobiyugurura, ndababwije ukuri, ntimuzobiyugurura.
nta muntu n'umwe afise ubushobozi bwo kuzibira ivyo bintu, ntibizokunda. Mwa banyagihugu namwe ndababwire, navuze yuko muze mugire ico bita ubumwe. Ntihagire umuntu azokwica mugenzi we amuhora ubwoko canke amuhora uko yavutse. Ntihagire ibintu bizosubira gukorwa nk'ivyakozwe 1993 abantu bakagurukira kuri bagenzi babo bakabatema nk'uko batema ibitoki. Uwuzobikora ingero y'icaha n'urupfu. Jewe Imana yampaye ibintu bibiri, mw'ubwo bwami hazobamwo ibintu bibiri. Harimwo ibintu bibiri bikomakomeye. Harimwo amategeko y'Imana, Imana yari yarahaye Mose, hakabamwo n'ubwami bw'amahoro. N'ibintu bibiri bitandukanye. Ayo mategeko y'Imana rero avuga ati niwica nawe wicwe. Mwibuke yuko nahanuye yuko nta fungiro rizobaho mu gihugu cy'i Burundi, kandi nta munyavyaha azoba mu gihugu cy'i Burundi. Ni muke mwiyumvira mukoresha ubwenge bw'iwanyu rero. None hatabayeho umunyavyaha, umva umunyavyaha azoba yagiye hehe? Si bimwe abantu bakingiranira ikibaba bakavuga ngo ngo ndamwica ngo naco bangira. Oya, siko bizoba bimeze ahandi hoho, siko bizoba bimeze. Wishe egare ko nawe upfa nawe. Wishe ntuzobaho, nta fungiro rizobaho. Mfise amabanga ntariko ndavugira ngaho ubunyene Imana yampaye azoba ari mu mategeko y'igihugu, ntashobora kuvuga ubunyene bidakunda. Uzobikora bizomukora kandi bizohitana n'umuryango wiwe n'akazi kiwe. Je ndiko ndabahanurira mwese, ibintu ntivyoroshe. Hanyuma ukumubona amategeko ariho ubu, oya siko bizoba bimeze. Ibintu bizohinduka vyose atana kimwe. Ibiko mwari mubizi vyose, haba mu vy'Imana, kubera ivy'Imana abantu babesha abantu bakwiragiza ikinyoma mw'isi. Hariho amategeko y'Imana rero azosubira kuba uko yarari, nyene amategeko y'Imana akemezwa nk'uko yarari. Ivyo mubandanye munyumva muntahure. Amategeko azohinduka, ibintu uko mwari mubizi bizohinduka, ibintu vyose bizoba bishasha. Ivyo nari maze kubihanura inshuro nyinshi. Ndabandanya. Ibintu bitatu bibwirwa abasirikare. Ibintu bitatu vyo gufata. Ntihagira ahandi hantu muzoja kurondera, ntihagira ahandi hantu muzoja kugwanira, ntihagira ikindi kintu muzoja kurondera. Ni ibintu bitatu vyonyene gusa. Ni Kirimba ca Ntare, ikibuga c'indege, ni radio. Ivyo bintu ndabivuze bagomba bagende kubicungera uko bagomba. Biraza kurangira ivyo bintu vyose bifashwe. Inguvu zarizo zose baza gukoresha zose biraza kurangira bifashwe. Aho abasirikare ndacabwira abasirikare gusa. Mubonye ivyo bintu bibananiye, haraza kuza abagwanyi. Mugabo ntivyari bikwiriye yuko biza gufatwa n'abagwanyi bavuye hanze namwe mwari ngaho. Kuko nababwiye abasirikare nta kindi mujejwe kiretse gutabara igihugu. Kandi ivyo bintu ntimugende kubikora mugiye imbere mwenyene. Muze kubanza kurungika abanyagihugu, mu nyuma mwe mugende mukurikira abanyagihugu. Kandi abanyagihugu bakagenda bari mwibarabara, mwege ntimubarase canke ngo ntimubice, ahubwo mubakingire. Kandi muri mwege mu basirikare harimwo abantu benshi batanegerejwe n'ivya CNDD-FDD. Muri mwege abasirikare harimwo abantu batanegerejwe n'ibintu leta ya CNDD-FDD kirakora. Muri mwege muri basirikare mwa abantu bababaye cane gose kubera ibintu biriko birakorwa. Haguruka namwe. Mu gipolisi harimwo abantu batanegerejwe n'ibintu CNDD-FDD kirakora, abantu bababaye cane gose kubera ivyo CNDD-FDD kirakora. Iki niki, haguruka, reka kwinyegeza, haguruka kandi muri benshi, mureke kugira ubwoba, nimureke kugira ubwoba mwese. Ubwoba ni buhere mwese, abantu mwese ubwoba ni buhere. Haguruka, igihugu Imana yantumye, igihugu harageze ko kitabagwa. Abanyagihugu harageze ko batabagwa, abantu bahunze harageze ko bataha, abafunzwe harageze ko barekugwa. Ndabandanya, ni vyinshi cyane gose mumbabarire, uravyumva.
hanyuma mu mbonerakure harimwo abantu benshi batariko barashima ivyo leta ya CNDD-FDD iriko irabakorera. Namwe nimwifatanye n'abandi. Abakenyererarugamba, abantu mwese mutariko murashimishwa n'ivyo leta ya CNDD-FDD iriko irabakorera, mwese genda mwifatanye n'abandi. Izo mpuzu, iyo myambaro yabo nimuturire canke muyibaterere mu maso. Ubu sigihe cyo kunyegeza, hanyuma ntimugire ubwoba, si nk'ivya 2015, oya. Nimuze musubire inyuma na gatoyi, oya, muze muhemuke mushitse ku ntsinzi. Mukazosubira inyuma muzopfa, mukazocanamwo muzopfa. Mugabo kwa Kiswahili wanasema hivi, umoja ni nguvu. Kushira hamwe urumva ni nguvu zidasanzwe. Ndababwiza ukuri, ibintu vyose vyabaye mu gihugu cy'u Burundi, abarundi nimwe mwavyigombeye. Nubu ndasubiye mu buhanuzi nabibabwiye, ndiko ndabwira igisirikare kivyumve. Ibi bintu bagomba, abasirikare bakagomba vyomara iminsi 3 bikaba biranga ibi ndiko ndababwira. Bogomba biramara indwi 3, mugabo baze bacunge barabe ntibimara amezi 3, bikamara amezi 3 haraza kononekara ibintu vyinshi kandi haraza gupfa ibintu vyinshi cyane gose. Kuko mu Kirundi bacumugane bati aho imfizi zigwaniye ivyatsi nivyo bihasigara, ivyo vyatsi ntimave mwazabona ibindi bizogira ingorane, n'abanyagihugu bazogira ingorane. Nta kindi dukeneye gukingira umunyagihugu. Umunyagihugu niwe ariko aramererwa nabi, umunyagihugu niwe akwiye gukingirwa, kandi nta kindi umusirikare ahemberwa kiretse gukingira umunyagihugu n'igihugu. Aho ivyo mwe mu vyumva, abasirikare muje ku rwego rw'intuzeye, urumva imbere haje abanyagihugu batabagiriza ngo mwakoze kudeta. Munyumvirize neza, n'abazoza bavuye mu ishamba bafise ibigwanisho bazoshira imbere abanyagihugu batabagiriza yuko batembagaje ubutegetsi, kugira ngo abanyagihugu baba ari bo birukanye uwo mu perezida ariko arabatwara abacuritse, abarisha amavyigiti. Abantu 3 gusa. Reveriyano agenda aradidira guhaguruka araho, na ntuzeye na wa musaza ntuzeye Daniel Gerazo ndabirabe, mu nyuma n'uyo mugabo ashoboye, mu nyuma kwereka bise igihugu cyose bagitembagaza ari abagabo 3. Mwese muje ngaho nyene, kwese mwuname, mwese muvuge ngo amina. Je nibizigira bibaho no kubaho, narapfuye, ngira ngo narapfuye kabisa, ngira ivyo bazobikora, mugabo nkiriho ntibizokunda. Nkiriho ntibizokunda kabisa, ikiringo cyabyo carangiye. Hanyuma abanyagihugu kandi namwe nimugende, kubera nta muntu atabagwa atababaye. N'umwana umuvyeyi ntashobora kuvuga ati mbega mwana nibiki atariza, kubera mutekereje mwinumiye, abasirikare bakabikora, amakunga aca baje ko ngo bagize kudeta. Nubwo baba bagwanyi boza intambara zishazisekera ngo bagomba gutembagaza ubutegetsi, abanyagihugu namwe nimwerekana ico mugomba, nimwerekana ico mushoboye. Mukuru ubwoba, mukagira ubwoba, n'ubundi nico kimwe. Mureke murapfa, mubandanye murapfa, byose nico kimwe. Vyiza rero mwovuga muti reka tugende twigwaneko, kubera nimufise kiriko kirabatabara, nimufise kibagwanira. Watezwa kubagwanira niwe abishe, niwe abanize. Hama muvuge muti reka tugende twigwaneko, mu nyuma mutabaze, murabe katabaza kubatabara. Hari abantu benshi barindiriye bati none dukora iki ko n'abanyagihugu binumiye. Urumva mwige mwaranumye, munumye n'abandi baranuma, kubera ntimubamubora ababara. Urumva Evariste azoba ari mukuri, Evariste muzoba mumubeshera ibikinigi, byose azoba ari sawa. Byose azoba ari sawa. Aho rero urumva, kandi nagomba ndababwire, ibi bintu nimave mwaza ngo ni ibintu vyoroshe. Uko Imana yakuye abanyisirayeli muri Egiputa, nama ndiko ndababwira nti ubu bwami nta naho butaniye n'ibiri muri Bibiliya. Nababwira urutonde rw'ibintu byose ngene bigiye kugenda. Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru n'amashinga amateka, abo bantu nimubafate mushire mu gasho, mubabaze yabutunze bw'igihugu babusiza. Abanyagihugu nimuhaguruke, mugende mwiyamirize ubwo butegetsi bubi, hanyuma kugira ngo ibintu bihinduke. Hanyuma abasirikare namwe muje ku ruhande rw'abanyagihugu, mu nyuma mutabara abanyagihugu. Hanyuma igikurikira
mufate perezidanse ariyo muri ntare house, hanyuma ikibuga c'indege ni radiyo, ibintu bitatu gusa. Ahandi hantu higwa harabagora ni mu gihugu gusa nta ngorane, aho hantu niho hakorerwa amategeko. Hanyuma igikurikira, muraca bafuta ibwirizwa shingiro ryemeza abarundi bamwe abandi rikabahakana, rimwe rivuga bamwe ryemeza yuko bamwe ari abenegihugu abandi nabari bamujeri. Abarundi bagiye hanze ntibagiye kugwa hanze, bagiye gutahuka vyihutirwa. Mbe ndakibabwira hakiri kare, hanyuma inama nshingamateka bayifute, kubera inama nshingamateka hazosubira kubaho iyindi nama nshingamateka atari iyo. Ubushikiranganji hazosubira kuba ubundi bushikiranganji bushasha atari ubwo bwa CNDD-FDD. Ivyo mube muricara mubizi, ivyo baza gukora byose abo bagiyeho nta kintu kimwe, ivyo baza gushinga byose nta na kimwe kiza kuja mu ngiro nubwo bararamwo. Bagombe bateke n'amabuye ashe ntibikunda. Mvuze ubuhanuzi, je ndiko ndivugira ubuhanuzi, babona bati ibi bintu turabishoboye tubikosore tugira iki n'iki, sinzi ko bigikunda, baragerageza mugabo sinzi. Mugabo ico nzi coco, Imana yabaciye ku ngoma burundu, igihe cabo carangiye. Okay, ndabandanya. Reka ubu mbwire abantu bari mu gasho nabo. Abantu bari mu gasho nabo Imana yabantumyeho kandi. Hariho abantu bari mu gasho mu mpimba. Hariho abantu bari mu gasho kubera ivyaha bakoze. Hariho abantu bari mu gasho kugira ngo Imana ibacishe bugufi. Hariho abantu bari mu gasho kugira ngo bagende mu ishuri y'Imana. Hariho abantu bari mu gasho bazovayo bagiye gukora mw'ubwo bwami buriko buravugwa bushasha. Bazoba abacamanza bakomeye batagira akarenganyo, kubera babonye akarenganyo ingene kameze, bazoca imanza zigororotse. Hariho abantu bari mu gasho bazokora ibintu bihambaye Imana yabacishije bugufi n'ishuri babayemwo, ishuri y'Imana. Harimwo abantu bari mu gasho bazovayo ari abakozi b'Imana vy'ukuri. Abo bantu baragiye kurekurwa vyihutirwa. Mugabo abantu bose bari mu gasho bose bazorekurwa bose, atanumwe avuyemwo. Ivyo nene narabihanuye. Hanyuma muri ibi bintu vyose ndiko ndavuga, mu mpera yavyo hariho umugwi munini w'impunzi uri hanze uzoba wamaze guhunguka washitse mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma harimwo umusirikare azotwara umwanya mutoyi. Nagomba ndababwire, uwo musirikare yambaye umubiri kandi n'umwana w'umuntu. N'abasirikare muvyumve, n'abantu mwese n'abarundi mwese muvyumve. Ari nkamwe agiyeho, mu nyuma akaca avuga ngo ko yashitse kuri iyo ntebe akaca agomba kuyigumako. Nagomba ndababwire, azoba kwegeye abarundi bazokwinjira mu vyago gusumba n'ivyo Evariste Ndayishimiye yarimwo. Kubera ni igihe c'Imana nyene, Imana iragomba yuko ivyo Imana yasezeraniye abarundi bishikwako. Kubera umuntu uwo ari we wese, muri bamwe rero bahora bavuga ngo babantu benshi bamariko baravuga ngo baratoranijwe baragize iki niki, umuntu adafise ibi bintu bibiri, amategeko y'Imana yamuhaye. Urumva amategeko y'Imana n'amabwirizwa,
ntagire ivy'Imana yamuhaye vy'ubwami bw'amahoro, uwo muntu agiye kuvuga ngo agiye uwoza wari wese akabahenda azoba agomba kubabesha, uwo muntu azoba agomba kubabesha. Nta kintu na kimwe cyo kwigera gihinduka mu gihugu cy'u Burundi. Aho ni ibintu vyugaye. Ndabandanya. Abantu benshi ndabona bariko baridodomba bavuga ngo none ngo uwo muntu bavuga ngo hari nk'umwami, numva nabibonye ni buhanuzi ntarabutanga, ngo umuntu bavuga ko ari umwami muri babandi 10 kwijana navuga bashigikiye CNDD-FDD, nabo bwabo barabona ko ibintu bitoroshe bitameze neza, mugabo muri bo harimo akantu k'amacakubiri. Bavuga bati none uwo muntu n'umuhutu canke n'umututsi. Nagomba ndababwire bantumwe, umuntu agiye kuzoza agatwara igihugu cy'u Burundi, abatwaye ku gihe c'abatutsi basize imbere ubwoko, abatwaye imbere ku gihe c'abahutu basize imbere ubwoko. Uwo muntu yazoza gutwara nta vy'abahutu nta vy'abatutsi, abantu bose bazoba ari abarundi. Nimba uri umuhutu uzoronka ibintu bihwanye n'ivyo ushoboye. Ntuzoronka akazi kubera uri umuhutu, ntuzoronka akazi kubera ari mwana wa mama, ntuzoronka akazi kubera uvuka kumbure mu ntara avukamwo, oya. Uzoronka akazi kubera ivyo uri kurakora ufitiye ububasha n'ubushobozi. Nimba uri umuhutu, nimba uri umututsi, bizoba ari uko, nta karenganyo kazohaba. Muriko muranyumva? Nta karenganyo kazohaba. Kandi nta muntu azokora ikosa ngo kumbure ko ari uwo mu bwoko bw'iwacu ngo hava nkingira, oya. Oya. Urabona abantu barimenyereye ngo uri hano mu bwoko bw'iwacu iki niki umuntu akonona ibintu, abantu bagakora ibintu bitabaho no kubaho kubera ari mu bwoko bw'iwabo bakabakingira ikibaba, nimba ari abatutsi bakabakingira ikibaba, nimba ari abahutu bakabakingira ikibaba. Ahandi hoho ubikoze nimba ari bigutwara ko ari bigusaba ko bakwica, uzopfa. Nimba ari bigusaba yuko bakukora ico ari cyo cyose, nico nyene, nta bindi, nta muwe nta mbabazi. Ni igihugu kizoba, nababwiye, ni igihugu c'amahoro kizobamwo abanyamahoro. Ndagarutse kuri zambonera kuri ndazibwire bantumwe, birakomeye bantu mwamubona nguma ngaruka nkababwira, umuntu azohuba akica mugenzi we ataca muhora, amenye yuko nawe ntazobaho. Ya majambo ntuzegwa gasore yavugana ndadaye bavuga aragarutse. Bimwe gwa gasore yavuga yuko atabasuma, atabicanyi, atabarozi bazohaba mw'ico gihugu. Ndababwiye buzoba ari Burundi bushasha, nta musuma, nta mwicanyi, nta murozi azohaba. Murazi leta zubu ntizemera ivy'abarozi kiniki. Ahandi hoho kubera uwo muntu azobatwara azoba afise ububasha bwo kumenya yuko uwo muntu ari umurozi nuko atari umurozi, nubwo atawenda kubivuga. Ngomba ndababwira ikindi gikurikira kandi, abantu mumenyereye amashuri, mu vyinshi igihugu amashuri arimwo, ngo abize kaminuza ngo nibo bashoboye. Nagomba ndababwire, igihugu cy'u Burundi kigiye kuzotwagwa n'umuntu atize kaminuza, kandi niwe agiye kugishikana ku masezerano, kandi niwe agiye kugishikana kw'iterambere n'abazungu batarigera bashikako.
nivyo ndabibabwira nisunze muri Bibiliya. Nuzeye Dawidi niwe ubwami bwiwe buvugwa yuko bwari ubwami bukomeye cyane gose kandi bwishimiwe n'Imana. Dawidi agaragara yagiye kuragira intama, nta hantu na hamwe agaragara yagiye kw'ishuri. N'igihe Samweli yaza gusiga amavuta, abo se wa Dawidi Isaya yashira imbere hari abahungu bakuru biza amashuri, biza za kaminuza, bafise n'ibihagaro, bagize iki n'iki n'iki. Abo bantu niwe se yashira imbere, eka n'amaso ya Samweli niwe yabona. Urumva ico noshaka kuvuga ngo amaso y'abantu ivyo abona sivyo Imana ibibona, kuko amaso y'abantu n'ay'Imana biratandukanye. Ndababwira ibintu vyanditse muri Bibiliya. Imana yaravuze iti nzocisha bugufi abisize hejuru, hanyuma nzohagurutsa impahazwa. Abantu batoyi nyene kabisa, batoyi nzohagurutsa impahazwa. Urumva ivyari hejuru ndabishire hasi, ivyari hasi navyo ndabishire hejuru. Aho iryo ni ijambo ry'Imana. Uwo ni Dawidi umwe wenyene gusa. Yozefu abwiye bene wabo yuko azoza ariwe azobatwara, bamugiriye inzigo kugira ngo bamwice. Nta namwe bigaragara ko yagiye kw'ishuri. Urana baramutwaye, baramuta mu kinogo, baramugurisha. Mu nyuma bamugurishije agenda kugurishwa muri Egiputa, bamugira umuboyi. Mwabantu mwe, umuboyi kwa Farawo, umuboyi ujya wo mu nzu. Mu nyuma bamujana mu gasho. Mugabo nticabujije yuko Imana yonyene imwigishiriza yonyene, agasohoka agakora ibihambaye. Urumva n'abize n'abaminuje bagize iki n'iki kwa Farawo badashoboye, Yozefu niwe yagiye kwishobora. Muriko muranyumva? Aho ngomba mwumve yuko Imana ntitoranya amashuri. Ivyo vy'amashuri ni ubwenge bw'abisi, bitandukanye n'ubwenge bw'Imana. Ibintu Salomo yakoze, Salomo nta namwe agaragara ko yagiye kw'ishuri. Yakoze ibintu kugeza n'uno munsi abisi batarigera bashikako. Nta shuri nimwe berekana Salomo yize. Daniyeli mu gihe kuri Nuzeye ku mwami Nabukadineza, abize amashuri bayaminuje, bagize iki n'iki, bafise n'ubuhangange muri tekinoloji n'iki n'iki, bose barananiwe. Daniyeli yari impunzi. Murazi impunzi ziba zigowe ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Niwe Imana yakoresheje kandi aba umukuru kwa Ntuzeye, ku mwami Ntuzeye, ku mwami Nabukadineza. Yari umwami atwara hafi isi yose, nk'uko bumva ngo Amerika itwara isi yose, canke mubona Ntuzeye Vatikano yatwaye isi yose. Aba umushikiranganji wa mbere ku mwami Nabukadineza. Nta na hamwe ishuri na rimwe yari yarize. Yakoresheje ubwenge Imana yamuhaye. Urumva rero mw'ishuri biga ubumenyi, Imana nayo itanga ubwenge. Ibi bintu ndiko ndababwira ari umuntu, ibi bintu ku muntu yize mw'ishuri ndiko ndamumena amatwi. Ibi bintu ku muntu yize mw'ishuri ntaho yopfa yarabikuye. Ibi bintu ndiko ndavuga ibintu bizoba bitaraba, mugabo je ndiko ndabivuga nk'uko ndiko ndabibamwo. Aha rero ndiko ndababwira rero, umuntu agiye kuzotwara iki gihugu akagishikana ku isezerano Imana yasezeranye, nta kaminuza afise. Mube murabimenya, nta kaminuza afise. Kandi kugeza mu kwezi kwa12 kuraza kurangira umwami yinjiye mu gihugu. Mu mwaka wa 2026 impunzi zose aho zagiye kw'isi zose zizoba ziko ziratahuka mu gihugu cy'u Burundi. Amahanga yose yatangaye. Hazokorerwa ibitangaza bitari bwigere biboneka kw'isi. Muvyumve, ibi bintu bibwirwa abasirikare, bibwirwa imbonerakure, bibwirwa Ntuzeye, abakenyerera rugamba, eka bibwirwe umurundi wese aba mu Burundi. Mu Burundi hagiye kuba ibintu mwabantu mwe.
mu Burundi hagiye kuba ibintu mutari bwigere mubona. Mu Burundi inyuma y'ivyo bintu nico gituma ndababwira ntihazogira umuntu n'umwe mu mbonerakure canke abasirikare baza kwitega. Bo hari ikintu nari nibagiye ku basirikare, abagwanyi baragiye kuzokwinjira mw'ico gihugu. Muze murabe abasirikare ntimwigwe muragwana kubera muzopfira ubusa kandi mu nyuma bazosigara basigare barinezerererwa. Muze muvugane baba abo bagwanyi bagwanirira ko abarundi bose baronka amahoro. Namwe abasirikare muzoba muriko muragwanira ko abarundi baronka amahoro. Muze murabe muvugane, ntimuze mwicane mwese muri bene Barundi. Mwese muri bene Burundi, muri abarundi mwese. Muze murabe mwese muri abarundi, ntimuze mwicane. Imbonera ndasubiyemwo, ntazogira imbonerakure iza kwica mugenzi we kubera nawe azohasiga amajigo. Muze mukingire ubuzima bwanyu, muze mukingire n'imiryango yanyu. Muze mukingire buri muntu uwo ari we wese. Namwe bizobaha kuramba. Aha ndiko ndababwira ibintu Imana yantumye kubera nta mwanya usigaye. Ibi bintu ndiko ndababwira nuno munsi canke ejo canke hirya y'ejo mwoza mwumva vyamaze kuba. Ico ndababwiye coco nta munsi ndababwiye ntimuhave muzondenganya, nta munsi ndababwiye mugabo biraza kugera mu kwezi kwa 12 kuraza kurangira, turaza kwinjira mu kwezi kwa mbere CNDD-FDD itakivugwa n'ivyayo vyose vyararangiye. Urumva bimwe Yesu yavuga ati ntabuze umunsi n'isaha. Sinzi ngo umunsi n'uwahe, ico Imana itageretse nobesha ngo umunsi yawe unyeretse no wambeshe. Umunsi wari wo wose. Mugabo ico ngomba ndababwire ku munsi muragiye kwinjira mu bibazo ari nkamwe mutohaguruka, abasirikare bakaza gutabara, igihugu kiraza kugwa mu kaga ku rugero mutagira uko rungana. Kandi ndabasabe ibi bintu ndiko ndababwira ntibitwara amezi 3. Bigatwara amezi 3 mu gihugu hokononekara ibintu mutari bwigere mubona. Mu Burundi hopfa abantu kugeza ku rugero rw'uko ngira ngo tuzosubira kuja guteragira abarundi bavuye hanze. Mu Burundi abarundi bose barahonye. Je sinifuza yuko abarundi bahona rero. Oya, sinifuza ko abarundi bahona. Oya. Kubera abantu n'ubutunzi burya abantu n'ivyo mwe mutazi. Ibi bintu mukoresha ubwenge, abasirikare bakoresha ubwenge, abantu bari bose bakoresha ubwenge, barabe mbega ikintu gisumba ikindi n'icahe. Nimba ari uko bemera yuko Evariste atabantu bose mu kaga, abantu bose igihugu cyose kigahona, sawa babikore babizi. Ariko bavuga bati okay, umuntu umwe ntiyobuza ko abantu bose bareka kubaho. Vyose nabahitamwe y'abarundi, vyose n'amahitamwe y'abarundi. Kubera nimba mwemeye yuko uko vyabaye kuri Farao, ingabo zose n'ibikogote vyose bikahonera mu nyanja, n'ahandi biraza kuba kwenda babwije ukuri. Abasirikare baza kubahanurira inshuro nyinshi. Iyi ntambara mukayijamwo, uzoyijamwo wese yabaye Evariste nabo bari kumwe bose nta nimwe azorokoka. Ivyo muvyumve ndabivuze subiyemwo, ndabivuze neruye nukuri kabisa, ndabivuze ndiko ndavuga nivyo Imana yantumye sindeka kubivuga. Nabanje kurahira indahiro imwe sindamusiga. Nimba daza abarundi liko mutemera, nimba ntatumwe n'Imana, ivyo ndiko ndavuga nkaba ntabitumwe n'Imana, nzoba ndi umwicanyi, nzoba ndi mugizi wa nabi, nzoba ndi umuntu adashoboka, nanye sinzoba nkwiriye kwa kwisi. Imana izinyice mveho hanyuma mugabo naho nkaba ndiko ndavuga ivyo Imana yantumye. Oya kweri nze ndabihezagirirwe kubera nugutanga amaraso sino wabesha. Nze ndabihezagirirwe ndabiherebwe umugisha kandi nze ndabiherebwe ingororano. Nuko ni ibintu ndiko ndababwira muvyumve birabaraba. Imbere yanyu hariho ibintu bikomeye, ibintu bigoye ntashobora kuronka ingere no bibasigurira. Mugabo mwese mukavyifatamwo neza birarangira n'amahoro, mukavyifatamwo nabi birarangira abarundi bose bahonye. Canke mukagira tomborambi bakabahenda abarundi murakenye, bakabahendesha udufaranga, genda mukora ibi nibi, canke bakababwira ngo nimwakora ibi nibi tuzobaha ibi nibi. Mwese murarangira mupfuye mwese.
murarangira mupfuye mwese mugabo jewe igikorwa ciwanje umurimo w'iwanje nzoba nawuvuze kandi ndabibutsa ubuhanuzi navuze jewe mu bintu Imana yambwiye nubwo hazosigara abantu babiri nk'abasigaye kuri Loti bagororotse Imana izokongera gusubira kubagwiza kwera sindababesha Imana izokongera gusubira kubagwiza kwera ije mu vyumve mu bimenye aho je ndiko ndaburira abarundi kugira ngo ntazogira wita muruza gwita ikiziba ibintu biri imbere birakomeye ndasubiyemo ibintu biri imbere ndasubiyemo birakomeye jewe nuko reka jengeze ngaho abumva barumva buri muntu wari we wese ubu buhanuzi umurundi wari we wese ahari hose kw'isi yose ubu buhanuzi babumuhereze hanyuma mumenye yuko mu Burundi ibintu ntivyoroshe kandi mu Burundi mumenye yuko niho nababwiye yuko hari urufunguruzo rw'amahanga yose gutabagwa amahoro yose azoja mw'isi yose siyugarijwe n'ibibazo ibintu vyose bizohera muri gihugu cy'i Burundi ubwo bwami butaratangura ntibizokunda ndabibutse kandi ikintu navuze uwo musirikare akajyaho kubera imbere yuko umwami aza kuza haraza kujaho umusirikare umwanya mutoyi mugabo ntahave yicara ku ntebe ngo arahire ngo ni umuperezida oya azoba yicayeho kugira ngo arindire bategure ingene umwami aza kuza hanyuma umwami aza atwara igihugu mvuze ivy'ubwami ndaza abarundi mwese muca mumera umushatsi nagomba ndababwire barundi kazi kw'ivyo vy'ubwo bwami yaba uvyemera yaba uvyanka yaba ubikunda yaba utabikunda ubwo bwami buraza kwinjira kandi nta muntu n'umwe aza kubuzibira ntibiza gukunda uza kubwitega wese nta naho bizoba bitaniye no kwitega urupfu nta naho bizoba bitaniye no kwishira ikamba mw'izosi agahwera akagira iki n'iki ibi bizomwica ntawo bimenya muraba aya majambo yanditse muri ntuze Daniyeli nabahaye ati Imana izoteza ivyago bine abazokwicwa n'ibikoko bicwe n'ibikoko bibatabagure abazokwicwa n'ibisiga bicwe n'ibisiga bibatabagure abazokwicwa n'inzara bicwe n'inzara abazokwicwa n'inkota bicwe n'inkota ivyo ni ivyago bine Imana yatanze urumva muri ivyo vyose kandi urumva ni ivyago Imana yatanze kugira ngo abantu bakagangatiza bakankandaza abarundi ko ari ntagondwa murabona navuze nsubiramwo kubera iki abarundi ntimwumva ubuhanuzi umaze kuvugwa ni bwishi bwarabavanze bwarabacanze umwe wese azavuga ibi n'ibi uwundi azavuga ibi n'ibi mugabo je nizere kagiye maze kubabwira ibintu vyinshi kandi ivy'igihugu vyose ngene bitonze nizere ko ata muntu aravuga nk'ivyo maze kubabwira nubu ndababwire urutonde rwose rw'ingene ibintu bizogenda n'ingene bizokurikirana n'ingene igihugu kizokubakwa amasezerano y'igihugu cyose cy'u Burundi ingene vyavuzwe iki niki amategeko y'Imana ibikurikira ibintu byose ubwami ingene bizoba bwubatse ingene bizoba bimeze urutonde rwose nije Imana yaruhaye nije ndarufise ivyo bintu nabihanuye kuva kera navuze nti urufunguruzo nije ndarufise ntuguruye Imana yarumpaye ntuguruye nta n'undi azokugurura ntibizokunda igihe narahira nababwiye nti baze bagerageze basenge dufise amashengero menshi basenge ijoro n'umutaga mu nyuma ntibakoreshe n'abapfumu n'abarozi mu nyuma babahishurira ivyo bintu ingene bizogenda nta niki navyo muzokwigira mutora nongera ndasubira ndababwira nti barundi kaze igihe nzoba ntarashika mu gihugu cy'i Burundi Imana yambariye ntarashika mu gihugu cy'i Burundi Uburundi ntibuzigera buronka amahoro ntibizigera bikunda kandi ntimuzohave munyitega ngo nikora ngo nzoza kubarasa je nikora oya uko Imana yaremye isi n'ijuru ikoresheje ijambo mfise ububasha mw'aya majambo mba ariko ndavuga nyene ndabahishuke kugira mumenye ivyo ari vyo mwumvise mvuze ijambo ntirihera muzohava mwibaza ngo ni ijambo nikora avuze n'amajambo y'Imana mwumvise mvuze ijambo muryumvirize nka nkama kubera aya majambo mvuga abasumba n'ibombe z'iya bomba abasirikare batera zikarimbura ndababwiye afise ububasha bumwe butagira uko bungana n'amajambo bafise ububasha bumwe butagira uko bungana nta n'ufise n'ubushobozi nta inguvu zose bocamwo
nta kintu na kimwe bashobora guhindura mu byo mba navuze na cyane cyane ibi bintu ndinda kuvuga ndinze gusenga. Muramaze kubona ndiko ndavuga ibintu bikomakomeye cyane gose, mbanza kubanza gusenga. Muze mutinye bantu mwe umuntu avuga baje gusenga, muze mutinye umuntu avuga baje kurahira izina ry'Imana. Y'ukuri iyi Imana dusenga yo mwijuru, uwo muntu utazomutinya nta mutima azobafisa, nta n'ubwinga azobafisa. Reka ndeke kubarambira, ntabwire nti mwese bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Jewe umurimo w'iwanje Imana yantumye urarangiye. Mugabo ndabibutse yuko umugwi munini ya w'impunzi zose ziri hanze zizoza gushika inyuma y'umwami. Mugabo hariho ikindi gice kitari gito kizobanza gushika imbere y'umwami. Bazoza mu migwi ibiri itandukanye. Mugabo vya Saint David vyovyo guhera ubunyene mvuze ubuhanuzi ivyayo nibabe baratekera bamenye bati ivyacu vyarangiye, abasezera basezere kubera ntivyoroshe bayi tuzosubira. Imana ibagirire neza mwese muhezagirwe.